Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Inyuma y'amatora yo kuwa gatanu ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2025 inama ya mbere y'abashingamateka 111 batorewe ikiringo cyo kuva muri 2025 gushika muri 2030 yarashashe ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 mu kakaro uyu mwaka mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/92 ryo kuwa 21 mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 rihamagaza. Ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yaryo y'175 ritegekanya ko ibikorwa vy'inama ya mbere biba bihagarariwe n'umushingamateka akurira abandi ku myaka nawe akaba ari umushingamateka Johashe Barutwanayo yaciye ayirongora. Ku rutonde rw'ibikorwa hari ukwemeza itegeko rigenga inama nshingamateka muri iki kiringo yatorewe hamwe rero no gushiraho abagize ibiro vy'uburongozi bw'inama nshingamateka. Mukoro biri muri iryo dekret ya nyiriciro mukuru w'igihugu tugiye gutangurira kuri na adoption du règlement intérieur. Kuri uwo munsi wa mbere w'isasa kubera ko mu itegeko ryagenga inama nshingamateka irangije ikiringo cayo hagaragaramwo tumwe bikenewe ko duhinyanyurwa haciye hashingwa umugwi ugizwe n'abashingamateka 7 uja kugihweza hama ushikiriza icegeranyo gutyo abashasha muri uru rwego baheze bemeze ivyo bazi neza. Bukeye bwaho ku munsi ugira kabiri w'ibikorwa vy'inama ya mbere y'abashingamateka batorewe iki kiringo gishasha babandanije kwiga ya nteguro y'itegeko rigiye kugenga inama nshingamateka muri iyi myaka 5 iri imbere. Muri ivyo bikorwa vyari bihagarariwe kandi n'umushingamateka asumba abandi mu myaka Johashe Barutwanayo wa mugwi washingwa warashikirije icegeranyo. Bishasha mu mpinyanyuro zashikirijwe harimwo gushiraho umugwi ugizwe n'abashingamateka uzobujejwe ivy'agateka kazi na muntu aho ivyo uzobujejwe nuko uzobirangura bizoba bitomogwa n'itegeko rya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka hamwe no kongeramwo ingingo shasha ivuga neza uko umushingamateka afatwa igihe akuweko ubudahangagwa agashikanwa imbere y'ubutungane. Iyo ngingo ikavuga ko igihe azoba maze ari mu minwe y'ubutungane agahembo kazohagarikwa ariko akazotunganirizwa kandi yongere asubizwe n'agahembo kiwe mu gihe ubutungane buzoba bwamwambitse izera. Bamaze guhanahana ivyiyumviro gutosora no guhinyanyura bimwe abashingamateka bahavuye bemeza 100% iyo nteguro y'itegeko rigenga inama nshingamateka mu kiringo cyo kuva muri 2025 gushika muri 2030 maze na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ikaba yahavuye yemeza. Igikorwa gikurikira nk'uko itegeko ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu ryabivuga kwari gushiraho ibiro vy'uburongozi bw'inama nshingamateka. Naho nyene ibikorwa vyari birongowe n'umushingamateka akurira abandi mu myaka y'amavuko Johashe Barutwanayo. Ku majwi 109% ni ukuvuga ibice 98 n'agace kamwe kwijana. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe niwe yatorewe kurongora inama nshingamateka y'u Burundi mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030.
Mu kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka hatowe umushingamateka Fabrice Nkurunziza wo mu ntara ya Burunga, akaba yatowe ku majwi 99 n'agace kamwe kwijana. Nayo mu kibanza c'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka hakaba hatowe umushingamateka Nkezimana Busesia wo mu ntara ya Buhumuza ku majwi 100%. Ahejeje gushimira Imana ku gikorwa c'amatora gihejeje kuranguka, Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yarashikirije ijambo banyakubahwa abashingamateka, aho yabanje gushima umwete n'ubwira vyaranze umushingamateka yari amaze iminsi arongoye ibikorwa vyo gutora ibwirizwa rizobagenga muri kino kiringo hamwe no gutora indongozi z'inama nshingamateka. Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yaboneyeho n'akaryo ko kubashikiriza muri make uko inama nshingamateka itunganijwe, yongera basaba gukorana umwete n'ubwira kugira baze bashire mu ngiro ibikorwa biteza imbere igihugu n'abene gihugu babatoye. Akaba kandi yabahamagariye kuba umugozi w'ubumwe ufatanya inzego z'igihugu. Natwe tugiye kuzobandanya ubwo mwatwizeye, muraheza mudutiza amatwi mudutize n'ubwenge kugira ngo tuze tubandanye ibikorwa tujejwe, tuze tubitunganye neza ku neza yanyu, ku neza y'abarundi bose, ku neza y'igihugu cyose. Uko inzego twavuze zitatu, ahubwo duhinduke tube umugozi w'urukundo ubohanya abarundi bose, ubohanya n'inzego zose. Ako nakandi nongeyeko, nitwari tubijejwe, ariko ako nakandi nongeyeko kuko hano mu gihugu cyacu ko twashize Imana imbere, Imana idufashe mu nterano tuzotanga izobe iyo kunganira izindi nzego kugira ngo tubandanye dufatanye mu nda, amahoro abandanye kwiyongera, umutekano bibandanye kwiyongera mu gihugu. Niwo mugozi navuze nti uwo mugozi zotubohanye twese muri za nzego zitatu, dukore twumvikana, dukore twubaka igihugu cyatuvyaye, dukore twese turaba intumbero imwe, dukore dufatanye mu mugongo. Yabasavye kandi kubandanya bungura ubumenyi na cane cane mu kwiga indimi mpuzamakungu nk'icongereza hamwe no mu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, bongere biteho amagara yabo mu kuja baragira ikarashishi. Ingingo y'179 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi iravuga ko inama nshingamateka ikorana buri mwaka mu bice bitatu bisanzwe bigizwe n'amezi 3 kimwe kimwe. Igice ca mbere c'isasa gitangurana n'umunsi wa mbere w'ibikorwa w'ukwezi kwa Myandagaro, igice ca kabiri umunsi wa mbere w'ibikorwa wo mu kwezi kwa Kigarama, igice ca gatatu naco kigatangurana n'umunsi wa mbere w'ibikorwa w'ukwezi kwa Ndamukiza. Ku munsi wa gatanu rero kwigenekerezo rya mbere Myandagaro uyu mwaka w'2025, inama nshingamateka yaruguruye icese isasa risanzwe rya Myandagaro uyu mwaka w'2025. Ibirori bikaba vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka birongowe na Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe ayirongoye. Mwijambo yashikirije amaze guha ikaze abatumire, Nyeniteka yarakeje abashingamateka bizewe mu matora yo muri Ruheshi uyu mwaka wa 2025,
arabashimira ko bamwizeye ngo abaje imbere yongera bemerera ko azorongora neza ibikorwa kugeza ku rugero rushimishije. Muri risasa rero rya Myandagaro integuro zibwirizwa 9 nizo zarungitswe na leta kugira zigwe zongere zemezwe. Nous louons Dieu notre Seigneur pour sa miséricorde infinie et la bonté dont il nous comble chaque jour. Que la clémence céleste et la bienveillance divine nous accompagnent dans l'accomplissement de nos missions respectives. Très chers hôtes, turashimira Imana muremyi wacu ku rukundo rwayo rudashira n'ubuntu itugirira buri munsi. Imbabazi no kugirirwa neza biva mu ijuru bitubeko mu kurangura amabanga dushinzwe. Turabahaye ikaze hano mu ngoro y'inama nshingamateka. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya mbere Nyandagaro 2025 inama nshingamateka y'u Burundi iratanguye isasa rya mbere risanzwe y'ikiringo cyo mu mwaka wa 2025 ushira 2026. Cette cérémonie d'ouverture solennelle. En effet, cette activité tient sa source. Turabashimiye kuba mwemeye kwitaba ubutumire bw'ibirori byo kuryugurura ku mugaragaro. Nuko iki gikorwa gifise inkomoko n'insiguro biva mu gace k'179 kibwirizwa nshingiro ryo kuwandwi ruheshi 2018 ivuga ko inama nshingamateka ikorana buri mwaka mu bice bitatu bisanzwe bigizwe n'amezi atatu kimwe kimwe. Igice ca mbere c'isasa gitangurana n'umunsi wa mbere w'ibikorwa w'ukwezi kwa Myandagaro, igice ca kabiri umunsi wa mbere w'ibikorwa wo mu kwezi kwa Kigarama, igice ca gatatu naco kigatangurana n'umunsi wa mbere w'ibikorwa w'ukwezi kwa Ndamukiza. Donc on ignore que nous procédons à l'ouverture de la première session parlementaire ordinaire de la législature 2025-2030. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer nos sincères félicitations adressées à nos chers collègues députés pour leur élection. Nta numwe ayobewe ko turiko turugurura isasa rya mbere risanzwe ry'ikiringo cyo mu 2025 gushika mu 2030. Tuboneho n'akaryo ko gukeza byimva mutima bagenzanje abashinga amateka kuba barizewe mu matora. Bubaka abashinga amateka dusubiye kubakengurukira ukuntu twashoboye gutunganya neza ibikorwa byari ku rutonde w'inama ya mbere y'inama nshinga amateka yatowe ku igenekerezo rya 5 ruheshi 2025. Turakeje by'umwihariko umushinga amateka Barutwanayo Johashe yarongoye ibikorwa nk'umushinga amateka akuriye abandi mu myaka. Aux membres du bureau nouvellement élus. D'une part, nous n'avons point de doute que le règlement intérieur que vous avez turakeje kandi abagize ibiro by'inama nshingamateka baherutse gutorwa. Ku ruhande rumwe ntidukekeranya ko itegeko rigenga abashingamateka mwemeje 100% yerekana neza intunganyo y'ibikorwa by'inama nshingamateka bizorangurwa muri kino kiringo. Ku rundi ruhande ku izina ry'abagize ibiro by'inama nshingamateka no ku izina ryanje nyene turabashimiye kuba mwatwizeye ngo tuzorongora iki kiringo. Turabemereye ko tuzorangurana ubushishozi n'ubumenyi ibikorwa tujejwe. En tant que président de l'Assemblée nationale, il s'agit d'une seconde législature que nous présidons. Nous vous rassurons sur notre capacité à bien conduire les activités. Nk'umukuru w'inama nshingamateka iki ni kiringo kigira kabiri ndayirongora. Turabijeje rero ko dufise ubushobozi bwo kurongora neza ibikorwa by'urwego rw'inama nshingamateka kugeza ku rugero rushimishije. Nk'urwego ruzirikira bene gihugu inama nshingamateka izobandanya kurangura inshingano zayo zo gutora amabwirizwa no kugenzura ibikorwa vya leta nk'uko biri mu ngingo y'163 y'ibwirizwa shingiro. L'Assemblée nationale est également appelée à accompagner l'exécution des programmes de développement qui mèneront la nation à l'atteinte de la vision d'un Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Inama nshingamateka irahamagariwe kandi guherekeza ishigwa mu ngiro z'intunganyo y'iterambere rizoshikana igihugu kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060.
ku kijanye n'amabwirizwa inama nshingamateka izokwiga yongere yemeze integuro z'amabwirizwa zashikanywe mu biro vyayo hisunzwe inzira yatekanijwe mu ngingo y'193 y'ibwirizwa shingiro. Urutonde rw'ibizorangurwa rero muri iri sasa risanzwe ni ibi bikurikira. Premièrement, projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord cadre entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la Principauté de Monaco, signé à Paris le 5 octobre 2024. 2. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gufashanya mu gisata c'ubudandaji hagati y'u Burundi n'igihugu ca Monaco yasinyiwe i Paris kw'igenekerezo rya 5 Gitugutu 2024. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Angola mu bijanye n'ubutunzi, ubuhinga hamwe n'imico kama. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gukuraho impushya zo kwinjira no gusohoka ku benegihugu b'u Burundi na Serbia basanzwe bakoresha impapuro z'inzira z'icubahiro izisanzwe hamwe n'iz'akazi. Ayo masezerano akaba yasinywe kw'igenekerezo rya 12 Ntwarante 2025 i Belgrade. De l'accord entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République de Serbie dans le domaine de l'éducation, signé le 12 mars 2025 à Belgrade. 5. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Serbia mu bijanye n'igisata c'indero akaba yasinywe kw'igenekerezo rya 12 Ntwarante 2025 i Belgrade. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Serbia mu bijanye n'ubutunzi, ayo masezerano yasinywe kw'igenekerezo rya 12 Ntwarante 2025 i Belgrade. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Vietnam yasinywe kw'igenekerezo rya 4 Ndamukiza 2025 i Hanoi. 7. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République d'Angola. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Angola mu gisata c'imigenderanire yasinyiwe i Rwanda kw'igenekerezo rya 27 Ndamukiza umwaka wa 2010. Integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano y'ingabire ya leta y'u Burundi ijanye no gusubiramwo ibarabara ry'igihugu inomero 16 igice kigira kabiri, hamwe rero n'integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inomero 1 agakwego ubusa 4 ryo kuwa 5/0/2011 rishiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu. Permettez-nous de nous rappeler tubibutse ko mu kwiga izo nteguro z'amabwirizwa haba mu migwi y'amaho hano mu nama nshingamateka canke mu nama ya bose bibaye ngombwa banyakubahwa abashikiranganji bazotumwako kugira ngo batange umuco. Inama nshingamateka irindiranye igishika ubukerebutsi no kwitanga kw'abanyakubahwa abashingamateka kugira ngo amabwirizwa yigwe neza yongera atogwe mu kiringo kiba gitegekanijwe. Muri iri sasa muri ya ntumbero yo kwiyegereza bene gihugu babatoye, inama nshingamateka irategekanya gutegura ingendo zo gusanga bene gihugu ku kivi, maze abashingamateka baganire nabo ku bibazo bibaraje ishinga. Inama nshingamateka ikazobandanya guteza imbere imigenderanire n'ayandi manama nshingamateka y'ibindi bihugu, hatibagiwe kandi n'igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge abashingamateka bashasha. Étant donné que la législation est concomitante à d'autres activités découlant de la qualité de représentation du peuple, les députés doivent maintenir leur proximité avec le peuple. Nk'uko bisanzwe bizwi, igikorwa cyo gutora amabwirizwa cisunga ibindi bikorwa byo guserukira bene gihugu. Abashingamateka basabwa rero kwama biyegereza bene gihugu babatoye. Kugira ngo ivyo bishoboke, inama nshingamateka irategekanya gutegura ingendo zo gusanga bene gihugu ku kivi, aho abashingamateka bazoganira nabo
ku bibazo bibaraje ishinga cane cane ibintu nyamukuru imigambi y'igihugu ishingiyeko. La formulation des recommandations à l'endroit du peuple et des responsables administratifs uretse gutegura impanuro n'ivyo abenegihugu n'abajejwe intwaro bosabwa gukora, ingendo zo kwishikira mu gihugu hagati zituma abashinga amateka bibonera vy'ukuri uko abenegihugu babayeho no kwakira ivyifuzo vyabo. Ico gihe amakuru baronse araheza agafasha mu kwiga integuro z'amabwirizwa hamwe n'ivyegeranyo bisohorwa na sentare yubahiriza amatungo ya leta, bigafasha kandi mu gutegura ibibazo vyunganirwa canke vyanditswe bishikirizwa abagize leta. Du gouvernement. Sur un autre volet, non moins important, ku kindi kintu kandi gihambaye, inama nshingamateka izobandanya gukorana n'amanama nshingamateka y'ibindi bihugu bigenzi, cane cane biciye mu mahuriro y'imiryango itandukanye ihurikiyemwo abashingamateka. Usanga inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka z'Uburundi zihurikiyemwo mu ntumbero yo gutuma inama nshingamateka ikora neza. Integuro y'ibitegekanywa kuzorangurwa kuva mu 2024 gushika mu 2029 yarateguye amahugurwa yo gutuma ubuhinga n'ubumenyi ku bashingamateka n'abakozi butera imbere. Inama nshingamateka nayo nyene iguma yiteguye igihe cyose gukorana na leta hamwe n'inzego zidasanzwe nk'imigwi ya CNDH, CVR, umuhuza w'abarundi n'umugwiseni kugira ngo yakire ivyegeranyo vyayo, ishireho abayigize batandukanye biciye mu matora canke kwemeza hamwe no kwakira indahiro zabo mu bihe bibereye kandi bitegekanijwe n'amategeko. Nayo kubijanye n'ubuzima bw'igihugu muri rusangi, mu gihe hasigaye andi matora y'abarongora imitumba n'amakartier, inama nshingamateka ihamagarira bene gihugu kwitabira ayo matora. Isaba kandi inzego z'igisirikare n'igipolisi gukomeza kubungabunga umutekano wa bose kugira ngo abene gihugu bashobore kubandanya imirimo yabo batekanye. Sur le calendrier électoral, il reste encore les élections des conseillers et chefs de collines ou des quartiers qui sont prévues en date du 25 août 2025. Ku kirangamisi c'amatora haracariho amatora y'abahanuzi n'abakuru b'imitumba n'amakaritiye atekanijwe kuwa 25 Myandagaro 2025. Inama nshingamateka irahamagariye abenegihugu kwitabira ayo matora muri iki gihe hariko hasozegwa ishigwaho ry'inzego zo hasi. Inama nshingamateka isubiriye gukeza abatoye bubahirije uburenganzira bwabo bahabwa n'ingingo ya 87 y'ibwirizwa shingiro ryo kuwandura uruheshi 2018 mu matora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka aherutse kuba. Inama nshingamateka isaba inzego za gisirikare n'igipolisi z'igihugu gukomeza kubungabunga umutekano wa bose kugira ngo abenegihugu bashobore gukora ibikorwa vyabo batekanye. Nous ne saurions terminer notre allocution sans vous réitérer notre profonde gratitude pour votre présence parmi nous, malgré vos multiples obligations. Cela témoigne de votre soutien et de l'intérêt que vous réservez. Bashitsi bakundwa, nitwosozera ijambo ryacu tudasubiye kubakengurukira by'imvamutima kuba mwifatanije natwe naho mwari mufise amabanga menshi abafatira. Ivyo vyerekana ko mushigikiye kandi mukunda urwego rw'intama nshingamateka turongoye. Turabanezererewe cyane kandi turabakengurukiye bivuye ku mutima. Bubahwa abashingamateka, mu gihe tubashimira ku mwanya mwahariye kurangura ibanga mwiyemeje, turabipfurije kururanirwa mu gikorwa kibarindiriye muri risasa no muri iki kiringo cyose mwatorewe. Twizeye ubushobozi bwanyu bwo guserukira abarundi mu buryo bubereye. C'est sur ces mots de gratitude et de confiance que nous déclarons ouverte la session. Nikuri amajambo yo gukenguruka no kwizigira dutangaje icese ko isasa risanzwe rya Myandagaro 2025 ritanguye. Imana ibahezagire, nous vous en remercions profondément. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abatumire batandukanye, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mu Burundi,
abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi, abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, abaserukira amashengero n'abandi. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.